Inama nshingamateka y'u Burundi yemeje impinyanyuro zibiri yahawe n'inama nkenguzamateka, rimwe yerekeye itegeko nimero 1/8 ryo kuwa 11 Rusama umwaka wa 2018 yerekeye itunganywa y'imiti y'ibiterwa, hamwe n'impinyanyuro y'ibwirizwa yerekeye imiti y'ibitungwa. Izo mpinyanyuro zose zabanje kwigwa mu mugwi ujejwe ivy'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije nkuko Nkurunziza arongoye uyo mugwi yabishikirije. Kuvyerekeye rero ibwirizwa ryo gutunganya imiti y'ibiterwa, inama nkenguzamateka yarahinyanyuye ijambo ry'umutwe ahari 202 bahasubiriza n'ibihumbi 2021. Kuvyerekeye amaviza, aho bemeza ko amazi ashobora gusinzikazwa n'imiti y'ibiterwa n'ibindi, izo mpinyanyuro zose inama nshingamateka ikaba yazemeje. Kuvyerekeye ibwirizwa yerekeye itunganywa ry'imiti y'ibitungwa, impinyanyuro zose inama nkenguzamateka yahinyanyuye nazo nyene zikaba zemejwe n'inama nshingamateka. Tubibutse ko ayo mabwirizwa avuga ko umuntu wese ashaka guhingura, kudandaza, kurangura canke kuranguza imiti y'ibiterwa canke y'ibitungwa ategerezwa kuba bifitiye uruhusha, kandi ko imiti y'ibiterwa n'ibitungwa itemerewe gutwarwa mu ikonteneri imwe n'ibindi bidandazwa.